Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunze BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa kane itariki 2 z'ukwicumi mu 2025. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi buvuga ko kuva mu kwa mbere havugwa ingwara ya kolera, aho kuva mu kwezi kwa mbere imaze gufata abarenga igihumbi mu burere butandukanye bw'igihugu kubera indagurika ry'ikirere no kutwitwararika isuku. BBC yabonye amakuru avuga ko umukuru wa Hamas muri Gaza yabwiye abahuza ko ataremera ibiri mu masezerano yo guhagarika ingwano muri Gaza, naho Hamas itarabitangaza icese. Ubutegetsi bwa Trump bwavuze ko mu minsi mike iza hazoba abandi bantu bazokwirukanwa mu kazi n'ibinzira yo guhagarika ibikorwa vya leta izobandanya. Tubafitiye n'igikino c'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Jacques Nitegeka. Amakuru yacu tuyahere ngaha mu Bwongereza. Umutekano wakajwe mu bibanza bisengeramwe abayahudi mu Bwongereza bwose inyuma y'igitero caguyemwe abantu cabereye mu sinagogi imwe mu gisagara ca Manchester. Abantu babiri bishwe, abandi batatu barakomereka inyuma y'aho imodoka igongeye abantu n'imiburiburi umuntu umwe arategwa icuma. Ukekwa gukora ivyo bintu yarashwe n'abapolisi maze arapfa. Bakaba bamenyesheje ko ico gitero ari iterabwoba. Bavuga ko bibaza ko bazumwirondoro w'uwo mugabo ariko ntibawumenyesheje. Abandi bantu babiri bafashwe. Ibisata vy'ishiramwe mpuzamakungu ONU bivuga ko abantu 16,000 bishwe muri Haiti mu myaka 3 iheze, mu gihe aho abantu barenga 1.3 bahunze. Ivyo bigo bivuga ko ivyo bije mu gihe injyane zikorwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho zagwiriranye mu turere turangwamo injyane. Umugwa mukuru Port-au-Prince wasunikiwe kwibako no kubura ivyo kurya. Mu mezi aheze leta ya Haiti yararushirije gukoresha indege ziturika zitajamwe abadereva mu bikorwa vyabo vyo kugwanya imigwi y'amabandi, ariko iyo nzira yaneguwe ko ari yituma abasivile bapfa. Mu ntango z'indwi inama y'umutekano ishirahamwe mpuzamakungu ONU yameje ingingo yo kurungika inteko nyinshi harimo inteko z'igisirikare kugira ngo zitorere umuti intambara y'imigwi y'amabandi. Tuje mu Burundi. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu mu Burundi buvuga ko abantu barenga 90 bagwaye ingwara ya kolera hirya no hino mu bitaro vyo mu gihugu gushika uwo munsi. Abandi barenga igihumbi n'amajana ane nabo baramaze gukira ingwara kuva itanguye kuvugwa mu kwa mbere k'uyu mwaka. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bavuga ko iyo ngwara yatumwe n'ihindagurika ry'ibihe hamwe no kwica gihugu giherutse kwakira impunzi nyinshi ziva mu gihugu kibanye ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gushaka kumenya ibindi muri iyi nkuru navugaye mu kanya na Fiacre Muntabaye, icagera cyo muvugizi ubwo bushikiranganje, natangwe ndamubaza ingene iyo ngwara yifashe muri rusange mu gihugu. Ingwara ya kolera hano mu Burundi wacira hari bivuye kuri bizindagurika ry'ibihe. No munsi turiko turavugana mu bitaro hari abagwayi 94. Abo tumaze kwakira abamaze kugwara iyo kolera ariko bakize bashika 1,129 nk'uko ibiharuro bitwereka. Ikibabaje nuko hariho 6 bashoboye kwitaba Imana kubera ari mushobora gusanga bituye amavuriro bamaze gusinzikara, kuko murazi urwaye ingwara ya kolera utakaza amazi menshi cyane. Iyo rero umuntu afashwe ntacanyarukira kwa muganga hakiri kare ngo anywe n'amazi menshi kiretse inzoga, murumva yuko bari kuratakaza amazi ari mu mubiri, birashika rero ugasanga arahasize ubuzima. Ariko rero ibikorwa bijanye no gukingira abene igihugu no kuvura birabandanya. Kolera igwiriye hehe mu turere tw'ubuvuzi mu Burundi? Ubonye iriko iravuga mu karere k'ubuvuzi ka Cibitoki nahanye mu gisagara ca Bujumbura muri karere k'ubuvuzi ka Nord. Iyo ngwara ya kolera irahari, eka mbere no muri Isare irahari.
aho niho twovuga hibonekeza ibiharuro biri hejuru gusumba ahandi. hanyuma abo bapfuye bava mu buhe burere? N'abarundi ariko bava muri ibyo bice nakubwiye korera igwiriyemo cyane. Hari amakuru rero avugwa ko i Bujumbura mu bitaro Prince Jean Charles aho abagwayi bakorera ari benshi, mbere hoba harubatswe n'amahema kugira bakire abagwayi bakorera kubera baza ari benshi. Mwebwe nk'abashinzwe amagara y'abantu muri ko mukora iki kugira ngwara ireke kugwirirana ku murindi iriko? Ibiriko birakorwa ubunye nakubwiye yuko ubu ariko barakwiragiza amazi aho hantu yarasanzwe akenye, hanyuma inyigisho ziriko zirahabwa abenegihugu kugira ngo bamenye ingena bifata cyane cyane mu kwirinda muri kino gihe ukunywa amazi atari ayo ku mabombo, ayo bashoboye kuvoma mu nzuzi naho bakayateka bakayabiriza kugira ngo ntibave banywa imigera y'iyo ngwara, hanyuma bakirinda kuramukanya bakorana mu ntoki, bakitwararika gukaraba n'amazi meza n'isabune imbere yo gufungura. Urumva izo n'inyigisho turiko duhereza abenegihugu. Hanyuma kubera korera igwanywa n'ibisate byinshi, abajejwe intwaro nabo tukaba turiko turaraba bamwe n'abandi ibyo babwirizwa gukora nabo bagakurikirana kugira barabe yuko abenegihugu bafise utuzu twa sugumwe twiza nuko badukoresha neza, hanyuma nabo nyene bagabandanya bahimiriza abenegihugu kugira ngo birinde kuramukanya bakorana mu ntoki. Hanyuma ufashwe n'iyo ngwara anyarukire kwa muganga kuko imiti ivura irahari kandi umurwayi wakorera avurwa ku buntu. Uwo yari Fiacre Muntabaye icegera c'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara mu Burundi. Tubandanyirize muri Afrika, leta ya Maroc ivuga ko abantu batatu bishwe kuwa gatatu igihe abategetsi barasa mu gihe abari mu myerekano bariko bagerageza gutera ibiro vy'igipolisi. Iyo migumuko yari mu ruhererekane rw'imyerekano yabaye mu gihugu cose, hari n'iyindi yahamagajwe uyu munsi. Abantu barugwa mu majana barafashwe muri iyo myerekano, rimwe na rimwe ikaba yarabayemo imvururu. Imyerekano bayitanguye kuwa gatandatu mu gihe hari agashavu kenshi kubera gutituka kw'imibereho yo mu mashuri no mu bitaro, naho Maroc iri kwirashura amamiliyaridi y'amadolari mu kwitegura kwakira igikombe c'isi c'umupira w'amaguru mu 2030. Kubera atanyishu yatangajwe icese y'umuhari Hamas ku mugambi wa Perezida Trump yo guhagarika intambara muri Gaza iraboneka, amakuru BBC yabonye avuga ko umukuru wa Hamas muri Gaza yabwiye abahuza ko atemera iri mu masezerano yawo. Israel yavuze ko atabwato na bumwe bw'inteko mvamakungu ziko ziragwana n'abagwanyi bawo bakingira Gaza bwashitse muri ako karere. Muri Gaza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burongowe na Hamas buvuga ko abantu n'imiburi buri 77 bishwe muri Gaza mu masaha 28 aheze. Ni inkuru ya Yolande Nere mwumva mw'ijwi rya Yvette Kabatesi. Ibihugu bya Qatar, Misiri na Turkiya birashira igitutu gikomeye ku bayobozi ba Hamas bari hanze ya Gaza kugira ngo bemere umugambi wa Amerika wo guhagarika intambara. Ariko benshi muri Hamas bawubona nkaho ari ukumanika amaboko. Ingingo yo kwamburwa intwaro iracyari imbogamizi ikomeye. BBC yumvise ko abunzi bavuganye n'umuyobozi w'uruhande rwa gisirikare rwa Hamas, Is al-Haddad, wavuze ko atemeye ibikubiye muri uwo mugambi w'amasezerano yo guhagarika intambara. Ingabo za Israeli zabonye ubwato bubarirwa muri 40 butwaye imfashanyo y'umugiraneza n'impirimbanyi z'abanyamahanga, harimo n'umunyasiwede Greta Thunberg. Amahanga yakomeje kwamagana ibikorwa bya Israeli, naho Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Israeli avuga ko impirimbanyi zihurije mu kiswe Global Summit gihamagarira guhagarika imirwano i Gaza gikoresheje ubwato zizajyanwa muri Israeli mu mahoro hanyuma zoherezwa i Burayi. Ni saa 11:39 muri studio za BBC i London, saa 11:39 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Moscow yagabishije ko leta zunze ubumwe za Amerika nizaha Ukraine ibisasu byo mu bwoko bwa za misile burasakure bwitwa Tomahawk. Hazoba ibindi bitero bikomeye bishasha bizotera akaga hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengero. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu w'Uburusiya bizwi nka Kremlin,
Dmitry Peskov yavuze ko iyo ngingo izosaba inyishu y'Uburusiya. Bwana Peskov yavuze ko atantwaro n'imwe y'igitangaza ishobora guhindura Burundi biriko biraba muri Ukraine. Icegera c'umukuru w'igihugu ca Amerika JD Vance yavuze ko Imana ko Amerika yariko irihweza igisabo ca Ukraine c'izo misile. Perezida Trump akaba bazofata ingingo ya nyuma kuri ivyo. Ubutegetsi bwa Trump bwavuze ko mu misi mike izoza hazoba abandi bantu bazokwirukanwa mu kazi niba inzira yo guhagarika ibikorwa vya leta izobandanya. Abakenguza amateka b'abademokrate banse kwemera umugambi mushasha w'amahera ya leta kubera ko itashoboye gusobanura impungenge ku kibazo cyo kugabanya uburyo bw'imigambi y'ubuvuzi. Hari ubuzi bumwe bwatanguye guhera kandi ibibanza vy'iratiro nka Washington Monument vyarugawe kubera ubukene bw'abakozi. Ni inkuru ya Davis Wellis mwumva mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Ihagarikwa rya bimwe mu bikorwa bya guverinoma rigiye gutuma bamwe mu basirikare ndetse n'abandi bakozi bakenewe cyane nk'abagenzura ingendo z'indege bakora badahembwa kugeza igihe iki kibazo kizakemurirwa. Ibindi bihumbi amagana by'abakozi bategetswe kuguma mu rugo mu kiruhuko kidahemberwa, bikaba byitezwe ko ibikorwa bya guverinoma bizakomeza guhagarara byibuze kugeza ku wa gatanu ubwo inteko ya Sena izongera gukorana. Perezida Trump yateguje ko ashobora kwifashisha ihagarikwa rya bimwe mu bikorwa bya leta akirukana ibihumbi by'abakozi bakora mu nzego zidahuje n'umurongo we wa politiki. Ikindi gishobora gukoma mu nkokora abo bahanganye muri politiki nuko ubutegetsi bwa Trump bwamaze gutangaza ko bubaye buhagaritse miliyari 26 z'amadolari yaragenewe imishinga y'ingufu zitangiza ikirere muri kimwe cya kabiri cya leta ziyobowe n'abademokrate harimo na New York. Abayoboke baharugwa mu majana bagiye mu misa mu rusengero ruri mu buraruko bwa Ethiopia kugira basezere bwa nyuma abantu bapfuye mu gitondo cyo kuwa gatatu nyuma ya higikwe care cubatse by'agateganyo gisenyukiye. Abantu 36 nibo bemeje ko bapfuye, abandi majana 2 barakomereka. Ni inkuru ya Sami Awami i Nairobi mwumva mwishu rya Prime Ndikumagenge. Abitavye uwo mugirwa wo gusezera baherekeje amasandugu ari mu biziga afukishije igitambara c'ibara rica mu maso aho yajanywe mu kigo c'isengero ya Arleti Mariam ari naho indongozi z'idini zakoreye imigirwa yo gushingura. Akaga ko kuwa gatatu kaguye mu gihe ibihumbi vy'abemera bari bakoraniye kuri iyo sengero yo mu ntara ya Muhara muri Ethiopia kugira bahimbaze isabukuru ngarukamwaka ya Maria Mweranda mu bakristu baba Orthodox. Umwe mu bavyiboneye yabwiye BBC yuko batari bake muri abo bari bitavye ibirori buriye kugikwa kidafashe cane kugira barabe igicapo gishasha kiri ku gisenge c'isengero bituma inkingi z'ibiti zisenyuka. Musenyeri mukuru wa diocese yo ngaho yabwiye BBC ko arakaga kavuna umutima. Imbere kuja mu runana nkundira ndababwire ko abapolisi n'abajejwe vy'abimukira muri Scotland canke Ecosse birukanye abantu 3 bitirira ubwoko bw'abanyafrika bari bashinze ikambi ku butaka bwegukira ibiro vya komine. Abo bantu 3 bakomoka muri Ghana, Zimbabwe na Amerika biyita ubwami bwa Kubala. 2 muri bo barafashwe kubera gukekwa ivyaha vy'ubwimukira mu gihugu. Uwo mugwi wari umaze kwirukanwa mu ishamba ryo mu buraruko byo mu manuko bwa Scotland aho bari bamaze amayinga menshi bavuga ko ako gataka barimo kibwe abasekuruza babo ubu hakaba haciye imyaka 400. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Ngorwo runana rusobetse imisango